Kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kiganiro cyacu SmartMind. Uno munsi muri SmartMind twakira Umwigeme Benimana Urielle Benie. Umwigeme asanzwe yikenura mu rudandazo rw'amashurwe. Amashurwe arayahingura agaheza akayadandaza, ivyo bikamufasha mu kubaho kwiye kwa minsi yose. N'umunyeshure asanzwe yiga muri kaminuza kuri Université du Lac Tanganyika mu gisata cya informatique. Beni gute ashobora kuba atunganya ibikorwa vyiwe bya buri munsi n'urwo rudandazo rwiwe kabifadikanya n'ishure yiga. Uno munsi urwo rudandazo rwiwe rumufasha kiwe nk'umunyeshure. Kaze mu kiganiro cyacu SmartMind tuyage na Urielle atuyagire uko akora urwo rudandazo rwiwe akarufadikanya n'ishure yiwe. Ufise SmartMind kugera kure birashoboka. Kaze mu kiganiro cyacu SmartMind. Yes, nkuko narimeje kubabwira uno munsi twakira Urielle Benimana n'umwigeme akiri muto kandi w'umunyeshure. Igitangaje ni ivyo akora ubuzima bwa minsi yose n'amashure asanzwe yiga, harimo ico twavuga incompatibilité gatoya. Beni gute abifatanya? Reka ndamwakire. Kaze Urielle. Nakoze cyane. Umeze neza? Ni sawa. Urielle uri umunyeshure kuri Université du Lac Tanganyika. Hama wiga informatique, ukabifatanya no gudandaza amashurwe no kuyahingura. Iyo passion yo gukunda amashurwe na informatique gute? Murakoze cyane. Nibaza yuko gukunda amashurwe ni ibintu navukanye, donc biri ine. Nisanze ndayakunda, hama kandi nuvuga ko n'umuvyeyi wanje yabimfashijemo. Izina ryanje Urielle, numva naramubaza kanshi ati mama none Urielle bisigura iki? Acambwira ngo nagashurwe keza, nyene ntamara reka kameze gute? Ngo nzoka kwereka umunsi umwe. Numva rero cankura developer kumenya amashurwe, none mbega amashurwe Urielle rimeze gute? Eto hama ndabikunda uko. Hama informatique nayo nagiye kuyikunda kumva no yifokalizamwo maze gukura nkabona ko le monde turimo irikiraba plus digital, hama kandi nkifuza kumenya byinshi kuri byo. Voilà, merci. Urumva neza ko bihereye ku muvyeyi icyo yari yaguhaye bien avant bigutera gukunda icyo ukora, hama urajana n'igihe naho uraraba ivyo urimwo ati nteguza gukora icyo ibijyanye n'igihe ndimwe ubonye. Ni gute mwagize rero icyumviro cyo kudandaza amashurwe? Nkuko nabibabwiye narakunda cyane kuraba ibintu byerekeye amashurwe ku ma réseaux sociaux, Google, YouTube. Rero narabiraba nkaraba ama sorte de fleurs ahari, nkaraba kuntu bayakora, hama buke candi yumvira. Donc ngenda ndibaza ati none ibi bintu abandi bakora, est-ce que je sinobikora? Sinobishobora tout d'abord. Hama uko numva ngenda ndabivuga, ndabibwira abagenzi banje, la famille. Hama jour mvuga nti jewe je vais me lancer muri ivyo bintu. Hama ndabitangura. Yego. Hama utanguye n'uyuhe mutaye watanguje? Hoba hari umutaye wari ukeneye vyagenze gute? Sinovuga ngo ndafise umutahe uri donc nari mfise mu mutwe ngo nkeneye aya. Ariko donc nariha une idée nkeneye gukora amashurwe ameze gute. Hama ndibuka umunsi wa mbere nkora ishurwe narafashe ndagira publicité, genre ndashira nko kuri statut Instagram, ndavuga nti je vais voir yuko nza kuronka umuntu aza kuyikenera. Natanguje umutahe uri ntiwashika en tout cas nk'ibihumbi 60. Yari nka 50,000. Hama ndaronka iyo commande ya mbere ndayikora, mugabo nyene mvuga nti kenda gute, eske araza kubishima, feedback za kwimeze gute. Hama après arayikunda, ndavuga nti finally je peux birakunda kandi nta bitarinze biransaba byinshi. Babwiye none urudandazo rw'amashurwe ucurukora gute? Uhejeje gukora utanguye kubikora wacubigenza gute? Suite yabaye yahe mu kubandanya urudandazo rwawe? Okay. Nkuko nemeje kubikubwira donc iyo ishurwe rya mbere natanguye gukora naciye ndonka produit yiwanje, numva naciye ndayifotora yitwa donc produit yiwanje iri personnel. Gutyo rero uko nagenda ndaronka clientèle, niko nagenda ndaronka
genre œuvre yanje mvuga nti ndagize catalogue yiwanje y'ivyo jewe nakoze gutyo ngenda ndagira publicité ko ndakora ku ma plateforme presque yose du coup ndagira publicité iri virtuel iri virtuelle na bouche à bouche hama bakagira des commandes nkagira iyo nkakora ayo mashurwe bivanye n'ico bakeneye. Alors uratanguye umugambi uratanguye kubikora rurabaye nk'igikorwa cyawe nyene kikwinjiriza amafaranga ugitangura hoba hari ikibazo wabonye mu mashurwe canke wavuze ati ko benshi bavuga ati je mu gutangura umugambi wanje nashatse gukemura iki kibazo hoba hari ikibazo washatse gukemura? Yego ikibazo ca mbere nashatse gukemura nuko nabonye yuko donc ngerageje kwihweza hano iwacu mu Burundi nasanze ahantu twese duhurira donc twese mu Burundi duhurira ari kibanza kimwe naco turakize ni muri centre ville kuri Atene nta utahazi rero ndavuga nti kubera iki none twese duhurira hajya kandi nshoboye kubikora na jewe hama niho haca hazi yo ide yo kubizana nanje muri quartier ayumija avuga nti reka ndabizana aha muri quartier ntangure kubikora kugira ngo nabandi bari mu yindi mihingo bashobore kwashikira vyoroshe. Ego ntama mu buzima bwanyu bwa misi yose ubwo rudandaza rwanyu ngo ari cyo rugufasha mu kwikenura uravye ama incomes aza tu es satisfaite? Ego novuga ngo je suis satisfaite kuko mu ndoto nyinshi mfise iyi yarabaye réalisé donc kirakunda umunyeshuri kandi umunyeshuri akenera ibintu byinshi surtout umukobwa akenera twinshi dutandukanye rero biraryoshe canke ni vyiza kubona yuko hari ibintu bimwe ntasaba muhira ntasaba mu nzu donc ushobora jewe jenyene kuvuga ati iki ndacihaye kure novuga ngo biramfasha. Alors nkuko bivuze uri umunyeshure ni gute uheza ugatunganya umwanya wawe w'ishure n'umwanya w'urudandazo rwawe ukora mbe ubifatanya gute? Biranyorohera mu minsi ya mbere ntivyanyorohera mugabo ni guca umuntu apanga priorité nkamenya nti priorité yanje niyi nkiha discipline ti nkeneye iki mu mwanya ungana gutya nkeneye kujaha mu mwanya ungana gutya donc nkiha ama horaire. Urielle mu bindi bibazo abantu bashobora kwifuza kumenya mbe mwoba mukora amashurwe ayahe y'ubwoko buhe ameze gute? Nkora amashurwe naturel kuvuga y'ama occasion yose imanza zose yaba diplôme mémoire kuri dot donc ni gukosha les mariages les demandes en mariage donc ama occasion yose en fait canke gutegera umuntu kuri aéroport hama kandi ndafise n'ayandi mapo de fleurs mugabo yo kumeza donc kumeza canke kububati ari artificiel nivyo hama aussi ndagira na emballage de cadeau n'ama décor ya ma espace yo gira mu anniversaire canke les demandes en mariage. Mbe uno munsi uriko urakora ayo mashurwe uyadandaza muri cadre yahe urafise nk'ikintu wacyushinga kizwi n'amategeko upa? Ndakora muri cadre ya ni entreprise ni Shama Flowers ego irazwi n'amategeko avec API hama ikibanza ni ngaha nyene mwijabe ariko mfise indoto yo kubishira ahandi hantu hatandukanye. Hama mu gukora ivyo uriko urakora nibaza ko hariyo icifuzo communautaire kiri inyuma niki uno munsi ushaka gutanga cyangwa ushobora guhamagarira abigeme bagenzi bawe bashobora kukwigirako? Ico no bahamagarira nuko en tout cas twese turafise passion turafise indoto canke turafise ico dushoboye muri twebwe no batumira gutangura kubibwira abandi abagenzi babo abari hafi kuko kanshi turatinya kuvuga ikiri muri twebwe ngo yabaca bakintwara ngo yango ntibikunda turi mu Burundi mugabo utavuze niko kuyica iyo ndoto yawe canke iyo rêve yawe rero bibwira abandi ushobora kuronka umuntu agufasha ati kuyameliora canke kwishikako canke wewe nyene ugatangura buke ugasuma hirya no hino mu buryo ushoboye turafise internet urashobora
kuburasuma ko mu gihe utarashobora gushika kuronka ubwo buryo bwo kuyitangura hama buke buke ukazosanga washitse kuri iyo ndoto yawe. Wewe none uravuze ati ivyo byo kwiga gukora amashurwe wavyigiye kuri internet cyane? Ego bon mu gutangura navyigiye kuri internet ama video kuri YouTube nkabona abandi kuntu babikora nkagenda no muri centre ville nkabona ukuntu abandi babikora nane ndavuga nti okay je vais kubifatanya ngo byo kwari bibiri amangire style yiwanje ya Urielle ya Shama Flowers. Ego. Merci. Ariko mu izina ryawe gishira hamwe nitwabonyemwo izina ryawe rya societe y'abavyeyi kubera iki Shama Flowers? Shama ni jambo rifite ico risigura kuri jewe ku buzima bwanje. Rero nashimye kuyitirira entreprise yanje kuko en quelque sorte ni nkanovuga ngo ni motivation canke inspiration. Ego. Mbe ni yahe ndoto yawe muri entreprise yawe uriko uratangura ya Shama mu myaka 10 cyangwa mu myaka 5 uyibona gute ushaka gute? Shama Flowers ndayibona ari nini cyane irimo n'ama département menshi kuko hambavu y'amashurwe yo gukora amashurwe dafite indoto yuko donc no shiramo na département ya décor nkashobora kuzanda décor ama espace manini ama salle les jardins aussi muguruza n'utundi tu département dutandukanye. Yego. Yes, murakoze bakunze ba Pam Channel TV kubandanya natwe turumva neza yuko umwigeme Urielle Benimana afise indoto nini ihereye hasi ariko urabona ko afise aho ashaka kwishikana bihereye kucyo yahawe n'umuvyeyi kucyo yasiguye izina peut-être yahaye n'umuvyeyi iramwinspira arakora ivyo ariko arakora uno munsi. Tugiye kuraba usanga ko hari ikintu kiri muri we ashaka gutanga no mu nshuti ziwe cyangwa mu bagenzi cyangwa mu babanyi biwe biciye mu rudandazo rwo gukora bw'amashurwe. Wowe urukura tukurikirana no munsi urashobora kuba nawe ufise indoto nk'iyi ya Urielle afise urashobora kumwigirako kuko kugira tumutumire cyangwa kugira twakire nuko afise ico ashobora kukwigisha nawe urukura kurikirana ikiganiro SmartMind uno munsi. Reka tuje muri wa mugabane wacu wa nyuma wa fire questions. Kaze. Yes, reka ndagwe kandi Kaze mu kiganiro ufise ibibazo bibiri vya nyuma biza kurangiza kino kiganiro navyo ni iki cyo bituma uno munsi uhindura umugambi ugakora ibindi bintu? Sinibaza ko hari ico tuma ndawuhindura ahubwo no kwashiramo ibindi donc no kwinova. Niyihe ntambwe ushaka gushika ko yotuma uba satisfied mu mugambi wawe? Ntambwe ya mbere yotuma d'abord mba satisfied nuko abarundi boha valeur amashurwe kuko hano mu gihugu iwacu hari ukuntu umenga amashurwe bayabona umenga ni ibintu bisanzwe donc ni juste yo gutanga juste kugira tuje mu manza donc nta symbole nini ihari. Or ndafise iyo wish yo kubona yuko babona yuko une fleur ushobora kuyitanga kugira werekane urukundo ufitiye umuntu canke umushimire bitavuze yuko ishurwe rifise donc valeur nini kusomba ikindi kintu bakeneye mugabo nakantu gato mugabo gasinyifya kavugira umutima kubisanzwe. Hama ikindi kintu numva agent kizotuma numva menga nidashika nkaba satisfied nuko Shama Flowers yoba nini igakwira igihugu cose nkashobora gutanga akazi nkashobora guha akazi nk'abajone basi minimum nka 10 nkaja mu yandi makartier kugira ngo nabo nyene bashobora kwiteza imbere. Urakoze cyane Urielle kuri kano kanya duhaye. Tukwifuriza iterambere mu mugambi wa Shama Flowers. Hama mubandanye mu bikorwa byanyu mufasha n'abandi abavyifuza kubatumbera mukabaha ibikorwa byiza. Murakoze cyane. Nashaka gushimira Pam Channel TV kuko banyiyumviriye. Atuganirize TV nakunze cyane ifise specificité yayo yisangije no bifuriza namwe kugera kure cyane gose aho mwifuza mufashe n'abandi namwe mushike kure bane bahezagire cyane. Murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV murabona ko ikiganiro cyari kigufi ariko nibaza ko ari cyiza cyane kuri twese
twumvise ko umwigeme nk'uyu Urielle w'imyaka 23 ageze kuri iyo ntambwe yo kwiyumvira gushinga ishirahamwe ryiwe kugira yiteze imbere, ateze imbere igisata kimwe mu bigize iterambere ry'igihugu, reka ateze imbere n'abashobora kuza bamugana bamurondera ko igikorwa ciwe. Murakoze cyane bakunzi ba Pam Channel TV, dusubire kandi mu ndwi iza mu kindi kiganiro SmartMind nk'iki nyene, mubandanye mugubwa neza aho muri hose.